inzu iyo yasa umugaga ukaguma ushiramo isima ngo uriko ukuraho umugaga iguma yata umugaga. Ikibazo ni vyaje kubera iki? Umugaga waje kubera iki? Ibiciro biduga kubera iki? Kuguma turongera amafaranga twongeza ntibibuze ibiciro kuduga. Ikibazo ni kimwe, twembesishije amahera angahe muri iki gihugu kugira ngo twimbure. Umwanya w'amatora bawufata nko kurongera akazi koroshe. Bahashitse baca babanza kuduza ivyo bakeneye, ama intendance ivyo biha, imiduga ibitoro bakabiduza. Ivyo nivyo biduza ico bita les frais de fonctionnement, le budget de fonctionnement y'igihugu. Tugasanga le budget d'investissement nubusa ntaco ingana. Nico gituma abarimyi uno musi bariko baravuga bati ntitugira amase, ntitugira iki, ntitugira iki. Twinvestisi iki kugira abantu barime, twinvestisi iki kugira abantu borore. Ni ibice uno musi 24 by'abarimyi bategerezwa kurima bakorora kugira batugaburire. Dutegerezwa kurema inyishu turondera. Umuvyeyi arashobora gusiga umwana muhira akamubwira ngo ngwihorere mwana ngo ninaje ngo nzokuzanyira iki, camusavye ngo sako kwezi nzokuzanyira umwana gahora. Igihugu sico. Igihugu kirimo abantu baciye ubwenge bazi yo baja, imiliyoni 14 bakeneye kubaho. Twinvestisiki ngo tubibahe. Si kibazo rero cy'ububeshi cha propagande, ni kibazo cy'ubwenge dutegereza kubimenya. Mba ndiko ndibutsa abantu ko babona icari cy'ibiharuro tuba turiko turavuga. Nico gituma magira nti tuvyandike kugira abantu baduhinyuze. Umunyapolitike ntakwiye kuba umuntu avugira mu kirere abwira abantu umengo bari hasi batamuhinyuza babifata nk'ibishobisho. Nituvuga ibintu by'ubwenge abantu baduhinyuze. Mu Burundi iyo dufashe ku bantu n'umunsi turiko turaba miliyoni 14. Fata ko igice cabo ari abantu tubita abarimyi. Barya bicaye barakeneye gufungura. Abasigaye igice cabo bantu raba ivyo baba barimo. Nico gituma twemeza yuko ukuyemo abantu bariko barisumamo mu gihugu cyose mu byo bariko bararima, abantu abasigara bitwa ko barima bariko baba hafi miliyoni 2 ni bandi, ni babagore ni babafaswe mukunda kubona mu mirima aho muciye mu myonga bariko bararima ku mitumba. Rimwe na rimwe abagabo babo baba bari kupagasa kugira ngo barondere ico bazana. Abarimi rero nabo tuve muri kimwe abantu bavuze babwira abantu ngo abantu 90% ngo y'abarundi ngo nabarimyi. Ukumenga umuntu wese atagiye kwishura cabo umurimyi sivyo, umurimyi n'ujya sohora isuka kugira tugaburire. Abo rero nibo duhagurura kuri ico gitigiri. Igihe tuzi nabo ko ari ya miryango ikenye, rimwe na rimwe dushobora kwigurira isuka kubera revenue zabo zitabifasha, dutegeza kumva yuko igihugu giteza ko investisa muri ivyo bintu. Nico gituma duhagarara kuri ico kibazo. Dutegeza ko vyinvestisamo kugira ngo abo bakurikira abo bagabo babo bagiye gupagasa. Bamwe bose bashaka kudandaza, badandaze bikunda nuko baronka iyo byavuye. Niko bimera. Rero ico onye kibari kimwe. Ivyo mwavu canke ivy'ibindi byose ingene bisanzwe bikorwa ni kibazo cibitangwa nibisabwa. Umudandaza igihe twogera mu rugero ngo yobafize umutima umeze uko, ico kibazo FP nkirikira gitegezwa kuba ubwa mbere ku barongozi. Nibo bagira ico bita la normalisation. Nico gituma hariho amashira hamwe ya Reta tegeza kumenya ko abadandaza babigize neza. Ikibazo nyamukuru kiva kuri wa mutima w'umurongozi. Nukuvuga ko iyo jewe nzi ko abanyagihugu badafise amikora kwiye, igihe nzi yuko amahera bafise ntegerezwa kuyakoresha kugira ngo barime, sinshobora rero kuraba ngo kwayo mahera ari make ngo mbwiye kubwira ngo ugira umwavu. Ivyo ndabivuga ko twebwe twaragize materiel tubibaza tukaje kugira na market, sivyo tuvuga kugira ngo twiyamamaze, nivyo tugira kugira tu umwimbu mera gute. Baza umurimyi wese amase yo yarakoresheje muri iki gihe ayagereranye n'ubu, so kuvuga ko abayakora batabizi bagira bati kubera yaduhaye amahera nganuku reka dukure mu icunyunyu kimwe iki niki tumuha ibikwiyeho. Ico kibazo gica kigaruka he mu byo FP ivuga dutegerezwa gusubventiona l'agriculture. Ntidushobora kubaho twibaza yuko uburimyi bw'abantu buzotera imbere uko bavyiyumvira uko. Umuvyeyi we yarimye utuntu duke agashora kwibarabara karonka ico rirenza yabigize kugira abeho uko mugabo kugira igihugu kibeho. Si kibazo cha abantu miliyoni 2 bari kwararima, ni kibazo c'abarongozi baratahura ko naho buba 5%. Ibyo byano kwijana barimye mu makondisi akwiye byo tugaburira twese. Ni no guteza imbere abantu igihe bazotera imbere. Uburimi ntidushobora kugumamwe twese, butegezwa kuba subventionné kugira ababukora bashobore kubugumamwe. Kuko igihe uri kararima azi yuko ari makaruha amezi 2. Akimbura ibiro by'umuceri. Mugabo agasanga ivyo biro by'umuceri birutwa n'akantu kakavunji umuntu yimvye hariya anyikobero akabona yakimvye imisi 2 yaronsemo amamiliyaridi nawe yamaze abantu baraheba kurima bakaje baja kurondera ubutare kugira ngo rero bamwe bose bagume bakora imyuga yabo neza hategezwa kuba des subventions kugira ngo abantu ntibahebe kurima
abantu rero kugira barime dutegeza kubafata mu mugongo, igihugu gitegeza gushiramwe amahera kikavyishinga, si ibintu bakora kugushaka. Iyo babikoze uko umengo ntawe ubibona, bigenda birahera, abantu bose ejo bakava mu mitumba bakirukira mu miji kugira ngo barabe uwo kwikorera imizigo ya Murunda muha amahera, kuko bari bagira bati je nikoreye umuzigo nkawujana ahantu bampaye rutuwiri wararima. Uburimyi butegeza kwishingwa, uwa mbere bwishinga n'umurongozi w'igihugu afise intumbero yo kugaburira igihugu.